uko nyene muri. Dieu vous aime. Imana irabakunda. Et si vous êtes aujourd'hui ici au Burundi, Namba muri ngaha uno munsi mu Burundi, ce n'est pas par hasard. ntabwo ari impanuka. Parce que Dieu a un plan sur votre Kuko vie. Imana ifise umugambi mu buzima bwanyu. Laissez-le agir dans votre vie. Nimureke Imana ikore mu buzima bwanyu. Et vous verrez ce qui va se passer. Hama muzobona ibikurikira. Vous n'êtes pas un accident. Ntabwo muri impanuka. Vous n'êtes pas ici par hasard. Ntabwo muri ngaha ku mpanuka. Vous êtes ici parce que Dieu vous aime. Muri ngaha kuko Imana ibakunda. Bonsoir. Mwiriye neza. Yesashimye. Que Dieu vous bénisse Imana abondamment. ibahezagire cyane gose. C'est une grande joie d'être avec vous ce soir. Numunezero kubana namwe iri joro. Je m'appelle Jean-Paul. Nitwa Jean Paul. Voici mon épouse Chantal. Umufasha wanje yitwa Chantal. Elle est chantre, diaconesse, Umuramyi, interprète. Numudiyakoni akabasemura. C'est la preuve que les femmes savent faire beaucoup de choses. Nivyo bigaragaza ko abadamu bashoboye gukora ibintu byinshi. Moi, je suis simplement évangéliste. Je ndi umuvuga butumwa. Si je voulais faire croire que je suis chanteur, Niba même shaka les murs vont kubemeza partir. ko ndi umuramyi, ibi bihome byose byogwa hasi. Nous sommes ici avec notre fils Jerry. Turi ngaha n'umuhungu wacu Jerry, C'est le plus jeune de la fratrie. n'umuhererezi wacu. Les aînés sont restés en Belgique. Abana bacu bakuru basigaye mu Bubirigi. C'est eux qui gardent la maison. Nibo barinze inzu. On espère juste qu'ils ne vont pas mettre le feu à la maison. Turizeye ko bataza kuyiturira. Il y a quelques années, Haheze imyaka nous avons créé un ministère. twaremye igikorwa ministere. L'histoire de notre ministère, Inkuru y'iyi ministere elle commence ici à Bujumbura. yatanguye ngahe Bujumbura. Ce jour-là, on était allé au bord du lac Tanganyika. Uwo munsi twari hafi ya ruzi Tanganyika. On était en bon vacancier. Twari twitwaye nyene nk'abantu bari mu buruhuko. Et puis au bord de la plage, on a vu beaucoup d'enfants des rues qui mendiaient. Igihe twari ku ruhande y'uruzi two turafungura twabonye abana benshi biko barasabiriza. Et quand on est rentré en Belgique, Hama igihe twasubiye mu Bubirigi on s'est dit on doit faire quelque chose. twaganire tuvuga hari ikintu twifuza gukora. Et donc on a créé ce ministère, le Puits de Sichard, Niyo mpamvu twakoze iki gikorwa cyitwa iriba rya Sukara, qui poursuit un but assez classique d'évangélisation, gikurikiza icyerekeye kuvuga ubutumwa en parole, mu majambo mais aussi en action. no mu bikorwa bifadika. La première action que nous avons menée, nous l'avons menée au Kenya avec notre frère Eric. Igikorwa cya mbere twagikoze muri Kenya n'inshuti yacu yitwa Eric. Et depuis, nous travaillons ensemble, nous sommes encore ici Kubw'icyo gihe turakorana nawe n'uno munsi twaramuhamagaye abane pour ce ministère, kuri icyo gikorwa nyene pour proclamer la parole de Dieu, kugira dutangaze ijambo ry'Imana mais aussi pour agir. kandi no kugira tubishire mu bikorwa bifadika. Alors je voudrais d'abord remercier les responsables de cette église Mbere na mbere nifuza gushimira abayobozi b'uru rusengero qui nous ont fait confiance, qui nous permettent d'être là. batugira icizere bemera ko tuza ngaha. Merci beaucoup. Murakoze cyane. Je voudrais aussi adresser un remerciement particulier à notre modérateur, Nifuza gushimira umuhagaritsi wacu parce que c'est hier soir qu'il a appris qu'il allait tenir ce rôle aujourd'hui. kuko nejo mu gihe materaniro bamubwiye ko uno munsi ari wayobora. Vraiment, merci beaucoup. Turagushimiye cyane. Vous êtes un homme béni, Uri umushinga nahe yahezagiwe. que Dieu vous fortifie. Imana ibakomeze. Je voudrais aussi vous remercier, vous tous, d'être présents ici aujourd'hui. Nifuza kubashimira mwese mwashoboye kuba ngaha. Je vais commencer par notre famille, Nifuza kuganira ku muryango wacu. dont, si je me trompe, un représentant est là. Hari userukiye umuryango yahashitse. Merci beaucoup. Urakoze cyane. Ça nous touche beaucoup, Ni musaza wanje byadukozeho même cyane. si ça nous met un stress supplémentaire. Naho byatumye tugira ubwoba burenze.
Nous prions à l'église Life Center à Bruxelles. dusengera muri life center iri buruseli. Et quand nous avons voulu organiser cette conférence, Igihe twashaka gukora iki giterane assez naturellement, Chantal a invité Obed. nk'uko bisanzwe naciye ntumira Obed ko dusengera mu Et vous rusengero rumwe. voyez, on a une belle délégation avec Niyo nous. mubona abantu bose baduserukiye mu rusengero. Soyez-en remerciés. Nukuri murakoze cyane. Je voudrais aussi remercier la chorale Ebenezer Nifuza gushimira Korale Ebenezer pour tout ce que vous avez fait aujourd'hui, ku bintu byose mwakoze uno munsi. mais surtout pour ce que vous avez fait quand le courant s'est coupé. Kandi cyane cyane ku bintu mwakoze igihe amatara yacika. Vous nous avez bénis, vous avez béni cette conférence. Mwaduhezagiye kandi mwahezagiye iri teraniro. Il y aura d'autres chantres qui vont intervenir, Haraza kuba abandi baramyi baza kubandanya. et donc ça on en reparlera les autres jours. Ivyo tuzobivuga uwundi munsi. Les versets qui guident ce ministère, cette conférence, Ibice bijambo bikurikije iki giterane on va les lire dans l'évangile de Jean, dusome muri Yohana le chapitre 3, igice cya gatatu les versets 16 et 17. umurongo wa 16 gushika ku wa 17. Pour gagner du temps, si on peut lire en Kirundi directement. Yohana gatatu 16 gushika ku wa 17. Jean 3, Yohana gatatu 16 et 17. 16 gushika kuri 17. Si on peut lire. Nimba twosoma mu kirundi canke kuko imana yakunze abari mu isi cyane kuko imana yakunze abari mu isi cyane zatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese ataribuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho 17. kuko imana itatumye umwana wayo mu isi guciraho abari mu isi w'iteka ahubwo yabikoreye kugira ngo abari mu isi bakizwe nawe. Amen. 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 Au cours de ces 3 jours, Iyi minsi itatu ikurikira je voulais revenir au cœur de notre foi. nifuza kugaruka ku banze y'ukwizera kwacu. Quand on a commencé à prier pour cette conférence, Igihe twatangura gusenga kuri giterane ce sont ces versets qui me sont venus n'aya majambo nahawe parce qu'ils portent l'essentiel du message de l'évangile. kuko ateruye ikintu cyangombwa cy'ubutumwa bwiza. Alors bien sûr, il y a beaucoup de messages qui sont proclamés dans les églises. Ego hari amajambo menshi batubwira mu rushengero. Si tu es chrétien, Nambura umukristo tu dois être comme ça, utegereza kwitwara uko, tu dois faire ceci, utegereza gukora ibi, tu dois faire cela. utegereza gukora n'ibiriya. J'entendais un jour, quand j'ai commencé à travailler dans une église, Narumvise umunsi umwe igihe natangura gukora mu rushengero je m'occupais d'enfants, nitwararika abana. et à la fin de la leçon, je demande aux enfants de ranger les affaires. Hama ntameje kubigisha nabwiye abana babika ibintu byose. Et un des enfants ne voulait pas ranger. Umwe muri abo ntiyashaka kubika ivyo nari C'était nabwiye. un enfant de 5 ans. Uyu mwana yarafise imyaka 5. Et un autre enfant du même âge Uwundi mwana afise imyaka 5 nyene vient près de lui et lui dit, mais si tu ne ranges pas, Dieu va te punir. amubwira nutakora ivyo nutabika ivyo bintu byose Imana iraza kuguhana. Ce jour-là, j'ai eu peur. Uwo munsi nagize ubwoba. De quel Dieu est-ce que nous parlons à nos enfants? Ni yihe Mana tubwira abana bacu? D'un Dieu qui est là avec un fouet pour nous taper chaque fois que nous faisons des bêtises? Mbega tubabwira iyo Mana ifise inkoni iza kudukubita igihe cyose tugize amakosa? Car Dieu a tant aimé le monde. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane. Notre salut ne commence pas avec un fouet, il commence par l'amour de Dieu. Agakiza kacu nigatangura n'inkoni gatangura n'urukundo rw'Imana. Dieu ne nous a pas sauvés parce que nous le méritions, il nous a sauvés parce qu'il nous aimait. Imana ntiyadukije kuko twari tubikwiriye, yadukije kuko yadukunze. Car Dieu a tant aimé le monde. Kuko Imana yakunze cyane abari mu isi. Si Dieu a envoyé Jésus sur cette terre, Nimba Yesu yararungitse umwana wayo uyu ku isi, c'est parce qu'il nous aimait. ni kubera yadukunda. C'est parce qu'il voulait que moi, Jean-Paul, Ni kubera yifuje ko jewe Chantal je sois près de lui pour l'éternité. mba iruhande rwiwe ibihe bidashira. La première chose à annoncer, Ikintu cya mbere utagenda gutangaza c'est que Dieu nous aime. nuko Imana idukunda.
Cette Bible, iyi bibiliya toute l'histoire qu'elle raconte, amakuru yose arimo, c'est l'histoire de l'amour de Dieu pour nous. amakuru yose ari muri iyi bibiliya byerekana urukundo Imana idufitiye. Alléluia! Haleluya, Alléluia! haleluya. On va lire Genèse 1, Dusome mu Itanguriro rimwe le verset 27. murongo 27. Genèse 1, verset 27. Itanguriro rimwe umurongo 27. rimwe 27. Imana irema umuntu ngo agire ishusho yayo, afite ishusho y'Imana niko yamuremye, umugabo n'umugore niko yabaremye. Amen. 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 Et on va continuer avec Genèse 2, Tubandanye Itanguriro kabiri le verset 7. umurongo w'indwi. Uwiteka Imana irema umuntu mu mukungugu wo hasi, imuhumekera mu mazuru umwuka w'ubugingo, umuntu ahinduka ubugingo buzima. Amen. 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 Dans toute la création, Mu biremwa vyose il y a un seul être que Dieu a créé à son image. hari umuntu umwe gusa Imana yaremye mu ishusho ryayo. Ce n'est pas la vache, Ntabwo ari inka, ce n'est pas la poule, ntabwo ari inkoko, c'est l'homme. ni umuntu, C'est l'homme ni umuntu que Dieu a créé à son image. Imana yaremye mu ishusho ryayo. Et la Bible est très précise. Kandi Bibiliya irabivuga neza. Quand Dieu crée les animaux, on explique que Dieu crée les animaux. Igihe Imana yaremye ibikoko bavuga yuko Imana yaremye ibikoko, Mais quand Dieu crée l'homme, ariko igihe Imana yaremye umuntu, la Bible nous dit que Dieu Bibiliya yavuze ko Imana yafashe prit la poussière avec ses mains, umukungugu n'amaboko yiwe, qu'avec ses mains il façonna l'homme. n'amaboko yiwe ikora umuntu. Quand il a fini de façonner l'homme, Ihejeje kubumba umuntu, il souffle dedans hama imuhumekamwo son souffle de vie. umwuka wayo. Nous n'avons pas été créés n'importe Ntabwo comment. twaremwe uburibwe bwari cyo cyose. Dès notre conception, Kuva ababyeyi bacu batuvyara, Dieu a mis en nous son souffle de vie. Imana yatuhumukiye umwuka wayo. Il n'a fait en aucun autre animal, Ntabwo yabikoze ku gikoko cyo ari cyo cyose, juste en nous. gusa yabikoreye twebwe. Dans la Bible, deux personnes l'ont particulièrement bien compris. Muri Bibiliya abantu babiri baratahuye ivyo bintu, David et Jérémie. Dawidi na Yeremiya. On va juste lire David. Dusome igitabo cya Dawidi, C'est le psaume 139, dusome muri Zaburi 139 les versets 13 jusqu'à 16. umurongo 13 gushika kuri 16. Zaburi 139 13 gushika kuri 16. Zaburi 139 umurongo wa 13 ugeze ku 16. Kuko ari wowe waremye ingingo zanje, wanteranije mu nda ya mama, ndagushimira yuko naremwe uburyo buteye ubwoba butangaza. Imirimo wakoze ni bitangaza, ibyo umutima wanje ubizi neza. Igikanka canje ntiwagihishwe, ubwo naremerwaga mu rwihisho, ubwo naremesherezwaga ubwenge mu byo hasi y'isi. Kiri urusoro amaso yawe yarandebaga, mu gitabo cyawe handitswemo iminsi yanje yose yategetswe itarabaho n'umwe. Amen. Amen. Dis à ton voisin qu'il est une créature merveilleuse. Gira umuntu ari ruhande rwawe ko ari kiremwa gihambaye. Quand j'ai lu ces versets, Igihe nasoma ibice by'ijambo, j'ai commencé à prendre l'habitude natangiye gufata akamenyero de dire ces versets à nos enfants. kubwira aya majambo abana bacu. Tu es une créature merveilleuse. Uri kiremwa gihambaye cy'agaciro.
Peu importe ce que les gens peuvent dire. ntacyo bitwaye icyo abantu bavuga kuri wewe. Ton Père data wawe wo mu ijuru te considère comme une créature merveilleuse. akubona nk'ikiremwa gihambaye gifite agaciro. C'est lui qui a pris le temps de te façonner. niwe yafashe umwanya wo kukubumba neza cyane. Et ce texte nous dit, icyo gice cy'ijambo kitubwira alors que je n'étais encore qu'une masse informe, ntaraba umuntu muzima, quand Chantal était enceinte, igihe jewe nari ntwitse on va chez le médecin qui fait une radiographie. twagiye kwa muganga kubera barabona nuko umwana akomeye, On vous montre l'enfant dans le ventre de la maman bakwereka umwana ari mu nda ya mama wiwe, et le médecin vous dit, là il y a la tête, umuganga akakubwira uyu ni umutwe, là on voit les jambes. aha babona amaguru y'umwana. Je disais oui, oui, je naguma avuga ego ndabibona mais je vous avoue que je ne voyais rien du ndababwiza tout, ukuri je nta na kimwe nabona, juste une masse gusa informe. nabona ikintu kiri ngaho kiko kira. Mais la Bible nous dit ariko bibiri itubwira qu'alors que je n'étais qu'une masse ntaraba informe, umuntu yuzuye neza, tu connaissais déjà tous les jours de ma wari vie uzi ukuntu uzobaho buri munsi, et tout était déjà écrit. byose byari byanditswe, La manière dont j'allais marcher, ukuntu nzotambuka, la manière dont j'allais trébucher ukuntu nzotsitara ngwa, et la manière dont aujourd'hui je me tiendrai devant vous pour proclamer n'ukuntu l'évangile. nzohagarara imbere yanyu ntangaza ubutumwa bwiza. Tout ça, mon Père le savait déjà. ivyo byose data wanje yarabizi neza. Amen. Amen, Amen. amen. Le problème, c'est que beaucoup de gens et beaucoup de chrétiens n'ont pas conscience de cela, ikibazo dufise nuko abantu benshi, abakristu benshi Non, ntabwo baratahura ivyo bintu, n'ont pas conscience de leur propre valeur. ntibazi agaciro bafise. Alors ils passent leur temps à regretter, à jalouser. niyo mpamvu bafata umwanya wabo wose bitotomba bapfuhira abandi. Vous regardez le voisin ukaraba inshuti yawe et vous dites, mais pourquoi moi j'ai des grands pieds tellement grands, lui il a des pieds, c'est joli, il trouve facilement des chaussures. Moi j'ai difficile à trouver des chaussures. ni kubera iki je mfise amaguru manini hama ukagira nanje nkagira amaguru matoyi, wera aronka ibirato ariko je mfise akaguru gutoyi sindonka ibirato. Et puis quand je le vois avec sa femme, ils s'entendent bien, c'est un beau couple. Moi je passe mon temps à me disputer avec ma femme. hama ndamubonye n'umufasha wiwe, urabona baraberewe baguma batwenga, jewe n'umufasha wanje tuguma dushwana umwanya wose. Et à force d'avoir des regrets, hama uko umanandanya witotomba umwanya wose, on finit par devenir une personne aigrie. iherezo uguma ufise inzigo muri we ushavuye igihe On devient cyose, un poison pour sa propre vie. uba uri kintu uba ufise uba umeze nk'uburozi ku bwawe nyene Et aussi pour la vie des autres. no mu buzima bw'abandi. Mais ariko je ne connais pas vos situations. sinzi ibyo kumuracamwo, Je ne sais pas comment vous vivez, je ne sais pas ce que vous traversez. sinzi ibyo muko murabamo, sinzi ibyo kumuracamwo, Mais ce que je peux vous dire aujourd'hui, ariko icyo ushaka kubabwira uno munsi c'est que Dieu vous aime tel que vous êtes. nuko imana ibakunda uko nyene muri. Dieu vous aime. imana irabakunda. Et si vous êtes aujourd'hui ici au Burundi, namba muri ngaha uno munsi mu Burundi ce n'est pas par hasard, ntabwo ari impanuka, parce que Dieu a un plan sur votre kuko vie. imana ifise umugambi mu buzima bwanyu. Laissez-le agir dans votre vie nimureke imana ikore mu buzima bwanyu, et vous verrez ce qui va se passer. hama muzobona ibikurikira. Vous n'êtes pas un accident. ntabwo muri impanuka, Vous n'êtes pas ici par hasard. ntabwo muri ngaha ku mpanuka, Vous êtes ici parce que Dieu vous aime. muri ngaha kuko imana ibakunda. La première chose dont nous devons prendre conscience, ikintu cya mbere dutegereza gutahura c'est de l'amour que Dieu a pour nous. ni urukundo imana idukunda twebwe, Parce que quand je prends conscience de cet amour, kuko iyo amaze gutahura urwo rukundo alors les choses peuvent changer. niho ibintu bizohinduka. Dieu ne regarde pas si tu es un assassin, un voleur, imana ntirabana mbura umwicanyi cyangwa uri umusuma, même si tu es le champion du monde du mensonge. naho uri umuhanga mu kuvuga ibinyoma. Ce n'est pas ça que Dieu regarde. ntabwo ari ibyo imana iraba. Dieu t'aime simplement parce qu'il t'a créé. imana iragukunda gusa kubera yakuremye. Voilà le message de base de l'évangile. niyo nkuru y'ibanze y'ubutumwa bwiza. Je vais continuer avec la naissance de notre dernier enfant. ndashaka kubandanya n'ivukiro y'umuherezi wacu. Quand
quand il est sorti du ventre de sa maman. igihe yavuka Le médecin a pris le petit enfant. uyo muganga yafashe akiri mutoya uruyoya Il l'a posé contre sa maman. hama amushyira mu gituza canje. Et à partir de là, il y avait comme une bulle autour d'eux. kuva iyo segonde nta na kimwe cyari ku ruhande. Le médecin pouvait parler, Chantal n'entendait rien. umuganga yavuga ibyo yishakiye byose, amatwi yanje yari yazivye. Les infirmières pouvaient aller, venir. abaganga bagenda bakagaruka sinababona. Même moi, je n'avais plus ma place. n'umushinga wanje sinamubona. Il n'y avait que cet amour entre la maman et son enfant. nari mu busabane bwa jewe n'uruyoya rwanje. Quand Jésus meurt à la croix, igihe yesu yapfa ku musaraba, il meurt à la croix pour chacun d'entre nous. apfa ku musaraba ku giti wa buri wese. Il regarde chacun d'entre nous avec ce même amour, et même avec un amour plus grand. araba umuntu wese n'urukundo ruhambaye n'urukundo rurenga umuvyeyi yoha umwana wiwe. Ne croyez pas que Jésus soit mort pour un salut collectif. nimwibaze yuko yesu yapfuye ku musaraba ku gakiza ka twese hamwe. Il est mort pour des saluts individuels. yapfuye ku musaraba ku giti c'umwe wese. Il meurt spécialement pour moi. yarampfiriye jewe, Il meurt spécialement pour Chantal. yarapfiriye n'umutware wanje, Il meurt spécialement pour ton voisin, pour ta voisine, pour toi. yapfiriye ku nshuti yawe, ku mugenzi wawe, ku mubanyi wawe, kuri wewe. Parce que quand il meurt à la croix, c'est toi qu'il vient chercher kuko igihe yapfa ku musaraba ni wewe aje gushaka, pour te donner le salut et pour construire avec toi une relation personnelle. yapfuye ku musaraba kubera aguha agakiza kandi kugira agire ubusabane bwite na wewe gusa. Ainsi, la première chose qui doit caractériser le chrétien, ikintu ca mbere giteza kuranga umukristo nyawe c'est avoir conscience de l'amour de Dieu. ni ugutahura neza na neza urukundo rw'Imana, L'amour que Dieu a pour cette personne personnellement. urukundo Imana imufitiye we ku giti ciwe gusa. Regardez l'histoire du jeune homme riche. nimurabe amakuru y'uyo muhungu yaratunze. Pourtant, cet homme, à la fin, il tourne le doigt à Jésus et il s'en va. uwo mupapa yarahindukiye yeruka umugongo Imana aragenda, Mais la Bible nous dit Jésus le regarda et l'aima. ariko Bibiliya itubwira yuko Yesu yaramwihweje neza iramukunda. Ça n'a rien à voir avec tes choix. ntaco bitaye n'amahitamwo. Dieu t'aime. Imana iragukunda, Après vient ta réponse à cet amour. hama ni inyishu wowe uzomuha. Mais là-bas, c'est Dieu qui t'aime. mbere na mbere ni Imana ikunda wewe. Oui. On va essayer de bien gérer le temps. ndiko ndarabakora ngize igihe. Si vous avez le temps ce soir, vous pouvez lire dans Luc 19, nimba mufise umwanya muri ijoro muze gusoma muri Luka 19 les versets 1 jusqu'à 5. umurongo wa mbere gushika kwa gatanu. C'est l'histoire de Zachée. n'amakuru ya Zakayo. Quand j'étais petit, il y avait cette chanson. igihe nari muto hari iyo ndirimbo, N'ayez pas peur. ntugire Ne fouillez ubwoba nimuhunge. Monsieur Zachée voulut un jour rencontrer Jésus, rencontrer Jésus. Je vais m'arrêter là. Zakayo yifuje guhura na Yesu, guhura na Yesu, guhura na Yesu. ngejeje ngaho. Ne vous moquez pas, ce n'est pas ni gentil. muntu wenge sinzi kurimba ariko nkumera amasha ahubwo. Mais l'histoire de Zachée, elle est exceptionnelle. amakuru ya Zakayo aratangaje cyane, Parce que la Bible nous dit kuko Bibiliya itubwira que Jésus venait d'entrer dans Jéricho. Yesu yari yinjiye i Yeriko. Il n'était pas dans Jéricho depuis une semaine. ntihari i Yeriko icyumweru cyose, Il venait d'entrer dans Jéricho. yamaze kwinjira i Yeriko. Et quand il a fini de parler à Zachée, igihe yaheza kuvugana na Zakayo, la Bible nous dit que Jésus part pour Jérusalem. Bibiliya itubwira ko Yesu yagiye i Yerusalemu. C'est-à-dire que Jésus est venu à Jéricho pour voir une personne. bisigura ko Yesu yagiye i Yeriko kugira ihure n'umuntu umwe gusa. Une seule personne. umuntu umwe gusa, Zachée. Zakayo. Ce jour-là, on nous explique qu'il y a une grande foule. uwo munsi batubwira haje abantu benshi. On nous dit que Zachée, il est tellement petit qu'il va même devoir grimper sur un arbre pour voir. batubwiye ko Zakayo yari mugufi cyane gushika n'aho aduga ku giti kubera abona ibiko biraba. Alors, pour bien penser le personnage, kugira wibaze neza uwo muntu ingene yari ameze, Zachée, il est le chef des collecteurs d'impôts. Zakayo yari umutwaza nkori. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça correspondrait
à un haut fonctionnaire. bisigura ko uno munsi bishobora guhura n'umuntu akora mu biro bihambaye. Vous voyez une personne que vous voyez en costume, Murabona umuntu yambaye costume neza, cravate, yambaye na cravate, quelqu'un de très sérieux, umuntu nyene urabona nyene qui se promène éventuellement avec des assistants. afise abantu bamuherekeje aho ariko aragenda hose. Et cette personne va grimper dans un arbre Ukazibona umuntu aduze ku giti pour voir Jésus. kugira aboneye arabe Yesu. Parce que pour lui, le plus important, c'était de voir ce Jésus dont Kuko tout le kuri monde parlait. Zakayo icyo yashaka kuraba yari Yesu uwo bavuga ari we. Et quand Jésus arrive devant l'arbre, Igihe Yesu yagera imbere y'icyo giti, Jésus n'a encore parlé à personne. Yesu ntiyari bwavuge n'umuntu n'umwe. Il lève la tête, il dit Zachée, ce soir je viens manger chez toi. Ntiyari bwavuga n'umuntu n'umwe, yaciye araba hejuru avuga Zakayo uno munsi ndaza kurara iwawe. Apocalypse. Voici, je me tiens à la porte. Ibyahishuye raba mpagaze ku rugi, Celui qui ouvre, uza kugura urugi, je souperai avec lui et lui avec moi. nzosangira nawe tuzoba turi babiri. En grimpant dans l'arbre, Zachée a ouvert la porte. Mu kuduga ku giti Zakayo yaruguruye urugi. Et le salut est rentré dans sa vie. Agakiza kinjiye mu buzima bwiwe. Le plus extraordinaire dans cette histoire, c'est qu'il n'y a pas de miracle. Igihambaye ntabwo ari ibitangaza ntabwo byabaye. Mais pourtant, la vie de Zachée est complètement changée. Ariko ubuzima bwa Zakayo bwahindutse bwose Parce qu'il a reçu Jésus. kuko yakiriye Yesu. Parce qu'il a pris conscience que lui aussi, Kuko yatahuye ko nawe nyene Dieu l'aimait. Imana iramukunda. Et que cet amour que Dieu lui donnait, Ubwo rukundo Imana imuhaye il devait le partager avec les autres. ategereza kurusangiza n'abandi. La première étape de notre salut, Ikintu ca mbere cibanze cy'agakiza kacu c'est l'amour de Dieu pour nous. n'urukundo rwacu, n'urukundo rw'Imana kuri twebwe. Il n'y a pas de salut si Dieu ne nous aimait pas. Nta gakiza kazoba gahari Imana itadukunze. Mais Dieu nous aime. Ariko Imana iradukunda. C'est la première partie du message de l'évangile. Nico gice ca mbere cibanze cy'ubutumwa bwiza. Proclamer l'amour de Dieu. Gutangaza urukundo rw'Imana. Sortons de nos églises dusohoke mu mashengero yacu et proclamons à l'extérieur l'amour de Dieu. dutangaze hanze urukundo rw'Imana. Aujourd'hui, plus que jamais, Uno munsi birenze kuva kera les gens ont besoin d'entendre que Dieu les aime. abantu bakeneye kumva ko Imana ibakunda. Peu importe qui tu es, Ntaco bitwaye icuri, peu importe que tu sois le pire des chrétiens, ntaco bitwaye na uri umukristu adakwiriye neza, peu importe même que tu ne sois pas encore chrétien, ntaco bitwaye niba utarakizwa. Dieu te dit qu'il t'aime. Imana ikubwiye ko igukunda. Ouvre-toi à cet amour. Wewe gusa iyugurura urwo rukundo. Laisse cet amour couler en toi. Reka urwo rukundo rutembagare mu buzima bwawe. Et tourne-toi vers ce Dieu qui t'aime. Hamuhindukire utumbere iyo Mana igukunda. Et accepte de marcher avec lui pleinement. Hama wemere kugenda nayo wirekuye wese. Que Dieu vous bénisse Imana abondamment. ibahezagire cyane.